umuryango w'abakristo igihugu cerana cy'umukama tugire kristo ku izina ry'abasaseredoti abihebeye Imana n'abarayike ba paruwase Mikaheli Mweranda mfashe akanya kugira ngo ndabaha ikaze muri kino kibanza cerana. Twese turazi ko iragi Yesu Kristo yasigaranye abemera ari ubumwe n'urukundo. Mwari dusabire hamwe ubumwe bw'abemera Kristo. Yesu ati sabiye kandi n'abazonyemera kubera ijambo ryabo vuba be bose umwe. Turabisoma mu kirero hari mu gice cy'irindwi kuva ku kantu k'ijana na mirongo ine na rimwe. Igihe Yesu Kristo agiye gusura Lazaro naho yagize ati umuntu wese aho ubwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Uremeye ivyo biri muri Yohana igice cumi na rimwe akarongo ka mirongo ibiri na gatandatu. Kandi iryo jambo ririko ratumurikira ku isi yose muri iyo yahariwe ubumwe bw'abemera. Twashitse ngaho kuko twemera Yesu Kristo ko ari we suka n'ubuzima kandi ko ari we tumwagisha. Nakama gutera rero ko kugira umwumvikano mu madini atandukanye turimo, akamo ko kugira ubumwe n'urukundo, akamo ko kubana neza. None mwaje tubisaba umukama. None nasere kwaguke usabe n'icubahiro Musenyeri arongoye ishengero ry'Abangilikani atwikize mu gisabisho c'uno munsi. Murakoze. Mana dukunda, turi hano uyu munsi mu ngoro yawe. Turi hano kubw'icyifuzo cyawe. We wagize uti ese bose bumwe muri ubumwe twahuriye hano tw'amashyaka atandukanye kugira ngo tuze kugusaba Bwana kutwongera ubumwe, dukomereze urukundo, maze dushobore gufasha n'abandi. Iyi si ihinduke irimo amahoro, irimo urukundo. Data wo mu ijuru, turi hano kugira ngo kuri uno munsi uko twaba turi kumwaka utaje twongere kugaragaza icyo cyifuzo cyawe yuko tuba bumwe. Niyo turagusabye wesagire umwanya wose tuzakumara hano, porogaramu yose turayikweretse kugira ngo umutima mweranda aturongore kandi abandanye kutwinjira muri wa mutima w'urukundo rumwe mu budasa bwacu. Waturemye mu ishusho yawe, uturungikira umwana wawe akaducungura kandi ushyiraho ekleziya yawe. Wa Eklezia Katolika nyakubahwa Patiri Steve Bibiliyo Nkuru afata akanya adusigurire kahise k'isabisho c'ubumwe mbere adore intumbero y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. kugira tuzirikane neza igikorwa dukora nijoro n'umugoroba, ngo nkundire turi kumayange inkomoko, intambwe n'amakuru bene ijambo berekwa ko vyirondwe yahariwe gusabira ubumwe bw'abemera Kristo. Mu vy'ukuri uwa mbere yasabye ubumwe bw'abemera ni Yesu Kristo we n'urubwiwe. Uca agira ngo yitange aducungure, umukama Yesu yarasabye abigishwa biwe be n'abasaba kwemera ubw'ijambo ryabo, aho yagira ati bose niba bumwe nk'uko wewe dawe uri muri jewe, nibabe muri twebwe nabo nyene, isi yemere ko wantumye. Tubisanga mu nkuru nziza yanditse Yohani igihome c'icumi n'indwi akarongo ka mirongo ibiri na rimwe. Kuba turi hano rero ni kugira ngo turangure iryo shaka rya Yesu, we adusabire ubumwe bukomoka ku bumwe
Gatolika no mu bakristo bose. Iyo nama y'iminisitiri kandi yarahimirije rwose ko Pasika itosubira guhimbazwa itariki 14 z'ukwezi kwa Nisani nk'uko abayahudi babigira, ariko yohimbazwa ku munsi w'Imana kugira ngo abakristo bashimire izuka rya Yesu Kristo. Uno mwaka rero duhimbaza imyaka 1700 iyo nama nkuru y'Ekleziya ibaye. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine, Reverend Ignatius Spencer yahavuye yakirwa muri Ekleziya Gatolika. Niwe yifuje ko hoba gushyira hamwe ngo basabire ubumwe bw'abakristo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itandatu n'indwi, inama ya mbere y'abepiskopi bose b'ishengero rya Anglikani yabereye i Lambeth mu Bwongereza. Mu ngingo zayo yarategekanije kuzoza barasabira ubumwe bw'abakristo bose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itandatu n'indwi, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda na kane, Papa Leo wa 13 niwe yashinga igisabisho cy'iminsi 9 cyo kwitegurira umuzo wa mutima mweranda Pentecost. Muri icyo gihe rero Papa Leo wa 13 yarasabye cyane yuko muri icyo gisabisho cy'iminsi 9 cyo kwakira umutima mweranda bosabira ubumwe bw'abakristo. Ariko rero ibintu byaje gufata neza na neza intumbero mu ntango y'ikinyejana cya 20. Kubera iki? Habaye ibintu byinshi, harabaye ingorane muri isi yose, harabaye ugutembera kw'abantu, harabaye ukunywana kw'abantu n'abandi. Niho rero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 908 niho ubwa mbere umupatiri yitwa Paul Watson yashinga akongera agahimbaza igisabisho cy'iminsi 8 cyo gusabira ubumwe bw'abakristo, Octave pour l'unité des chrétiens. Paul Watson rero niwo wa mbere yagize icyo cyiyumviro cyo guhuza by'ukuri abo bakristo ngo bagire indwi ya mbere yo gusabira ubumwe bw'abakristo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 926, umuntu w'ishyirahamwe mpuzamashengero Conseil œcuménique des Églises werekeye iby'ukwemera niho watangura kuza uriga kandi watanga indinganizo yoshobora gukurikizwa mu ntumbero yo kugira igisabisho cyo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo. Murumva yuko bifashe iyindi ntambwe. Turavuye ku musaseredoti yabitangije ukwiwe akoranya abakristo bamwegereye mu mashengero atandukanye, dushikiye aho rero bitangwa gufata intumbero institutionnel, kuvuga inzego zirabyinjiyemo. Ariko rero wagiye kubikomeza cyane, wagize icyiyumviro kirashe, bitomoye, bitunganye, inondwi yo gusabira ubumwe bw'abakristo. Ni umupatiri w'umufaransa yitwa Paul Couture, umupatiri wo mu gisagara wo muri diyoseze ya Lyon mu Bufaransa, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 935 yarwaniye cyane ko hohimbazwa atari ku rwego rwa paruwasi, ku rwego rw'amadiyoseze, ku rwego rw'amashengero mu Bufaransa bwose, bakanabimenyesha n'ibyicaro by'abepiskopi ko hohimbazwa indwi mpuzamakungu yo gusabira ubumwe bw'abakristo. Icyo gisabisho rero kigafatira ku bumwe bukomoka kuri Kristo, ku buryo Kristo wenyine azotanga. Mu by'ukuri nta rero ino ndwi nk'uko tuyihimbaza yatangura neza na neza guhimbazwa Yesu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 958, ikigo
foi unité chrétienne ciriyo mu Bufaransa cifatikanije n'ishirahamwe mpuzamashengero niho catanguza kuza kirabaza ukuntu hinganizwa ibisabisho hanyuma kigatanga icivugo c'indonke yo gusabira abemera Kristo gushikaho Ekleziya Gatolika ntiyigabijemo cane yabirabira kure ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane Papa Paulo wa gatandatu mweranda n'umwungere mukuru w'abaorthodoxe b'i Constantinople Patriarche Athenagoras niho bwa mbere bavugiye hamwe igisabisho cyo gusaba ubumwe nk'uko Yesu yakigize muri Yohana ikigabane c'icumi n'indwi akarongo ka mirongo ibiri na rimwe. Bwari bwo bwa mbere mu myaka hafi igihumbi abaorthodoxe n'abakatolika bahurira i Yerusalemu ngo basengere hamwe, yari imboneka rimwe. Muri uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane inama nkuru ya Vatikani ya kane Concile Vatican II niwe yashinga itegeko ryo gufata inzira y'ukuyaga no guhurira hamwe n'abakristu ecumenisme, ikavuga iti kuva ubu iyo ngendo ya Ekleziya Gatolika nikabanduka. Iyo nama nkuru yagira iti igisabisho nico mutima wo kuyaga kw'abakristu, tudasengeye hamwe ibindi byose ni imfabusa, tutabonesha ry'Imana turi kumwe na bene wacu b'abakristu ibindi byose ntibizoshoboka. Iyo nama rero niyo yaciyimiza cyane abakristu kwitabira kino gisabisho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani nibwo bwa mbere inondwe turimo yo gusabira ubumwe bw'abemera Kristu yahimbazwa hakoreshejwe ibisomwa vyateguwe n'ishirahamwe mpuzamashengero Conseil Unique des Églises hamwe n'ibiro vya Papa bijejwe ubumwe bw'abakristu Secrétariat pour l'unité des chrétiens. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na mirongo indwi na gatanu nibwo bwa mbere inondwe yahimbazwa n'ibisabisho vyateguwe n'umugwi muto harimo n'abakatolika benshi, kubera muri iyo myaka niho ukunagurwa n'umutima mweranda umugabo w'abakristu banagurwa n'umutima mweranda uruvuga charismatique wakoranira Icese Roma uhuje abakatolika, abapentekoti, abaprotestanti bahari batandukanye. Uwo mwaka rero bafata ingingo y'uko bino bisabisho bizoza birategurwa n'umugwi muto muto. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani inondwi yo gusabira abakristu yarafashije kugurura ishirahamwe mpuzamashengero yo muri Malaysia. Ico gisabisho kikaba cavuguruwe bwa mbere mu gihugu abakristu ari bakeyi, harimo abavukanyi b'abayisilamu, abamusulma n'abahindu. Kikaba cabaye ikintu gikomeye cyane kuko baciye berekana ko abakristu bunze ubumwe. Hagati aho umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane urwaruka rwo muri Amerika nibwo rwateguye kino gisabisho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu Papa Yohani Paulo wa kabiri mweranda niho yandika ikete Ut Unum Sint, ni ukuvuga bose bamwe, ryo kwemeza uruhara rw'Ekleziya Gatolika mu kurondera ubumwe bw'abakristu. Ya Nice, Concile de Nice ibaye. Nk'uko twabizirikanye kare, iyo nama niyo ya mbere yahuje abakristu bose bo mu bwami bw'Abaromani, ikaba yarashingiye ntawe kwemera Kristo we Mana iva ku Mana asangiye kamere na se. Kwibuka iyo nama biduha akaryo nk'abakristu ko kuzirikana no guhimbaza uko kwemera kw'imise. Ni kwa kwemera twama tugaragaza ku minsi y'Imana. Kino gisabisho dusangamo inyandiko z'abakurambere b'Ekleziya, le Père de l'Église,
nka Siriyano muri Karitaje, Sirilo w'i Yerusalemu, Isaac w'i Niniva, Augustino Mweranda, Ambrose w'i Milano, Athanase w'i Alexandria, Basile Mweranda, Irene w'i Lyon n'abandi. Abo bigisha banditsi Mweranda bo mu bijana vya mbere vy'Ekleziya nibo bakomeje cyane kwemera bakaguhererekana mu bakristu uko imyaka ikurikirana. Ico twita tradition, ni ukuvuga uruhererekane rw'ugutahura no kwemera mu bakristu. Ikivugo ngenderwa ko cy'uno mwaka rero kivuga ngo uremeye ivyo, tugisanga inkuru nziza yanditse Yohani kigabane c'11 akarongo ka 76. Igihe Yesu yagarukira kuri Marita na Mariya bari babuze musaza wabo Lazaro, nico kibazo Yesu yabajije Marita amaze kumwumvisha ko ari wo buzima n'izuka. Natwe rero nka Marita n'abakristu ba mbere ntidushobora kwigira sena ibibazo bakora amajambo y'inkoramutima ya Yesu. Abakristu ba mbere kuri ico kibazo baratanze inyishu igaragaza kwemera kuzuye gushingiye ku kubabara, ugufa no kuzuka by'umugabo wacu Yesu Kristo. N'ubu rero bavukanye, uko kwemera mu izuka niko kuza kudufasha kwinjira neza na neza muri kino gisabisho, kudura akanyamuneza n'umwizigiro kumwe n'abakristo bo ku isi yose, tugahamagarirwa gushimira nawe mu makungu no mu bumwe. Nagira mbese ndabibutsa ko muri Ekleziya Katolika twarinjiye muri yubile rya Ekleziya ishashe ku isi yose. Umuvyeyi wacu Papa Francisco akaba yaradutumiye kwibutsa bene wacu b'abakristo bose yuko iyo yubile ni yubile ya Ekleziya icunze ubumwe mu kihumbi ca mbere. Urumva rero abavukanye bose bo mu mashengero atandukanye n'iyi yubile igwanyu kubwa Yesu Kristo umugaba wacu. Amen. Oh,
Ikete rya mbere ryanditswe na Petero igice n'icya mbere turahera ku murongo wa gatatu dushika no ku murongo w'icenda. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragaragaza ngo yatuvyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima vyasuzumwe mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuzokwegukire iragi ritazobora ritanguye ridatituka mwabikiwe mw'ijuru, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera muzigamirwa agakiza kateguwe kuzobishurwa mu gihe c'iherezo. Ivyo murabinezererwa cane, naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza vyinshi kutazobora kuza, kugira ngo kuramura kwizera kwanyu kugezwe, kandi kwizera kurusha ibiciro inzahabu ishira naho igezwa mu kuvugutirwa mu muriro utakaka, kuzoboneke kuri n'ishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo, uwo muramukunda naho mutigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza gatovugwa mu guhabwa ikizano n'ukwizera kwanyu, ico gakiza k'ubugingo bwanyu n'ijambo ry'Imana. Betaniya yari hafi ya Yerusalemu nko ku stadi 15. Abayuda benshi bari baje kuraba Mariya na Marita ngo babahoze urupfu rwa musaza wabo. Aho Marita yumviye ko Yesu ashitse, yaciye aja kumusanganira, Mariya nawe asigara mu nzu yicaye. Marita rero abwira Yesu ati, Mukama, iyubaha musaza wanje ntiyari gupfa. Yamara rero ndazi ko icyo uza gusaba Imana cyose ikiguha. Yesu amubwira ati, musaza wawe azozuka. Marita aramwishyura ati, ego ndabizi ko azozuka mwizuka ry'umunsi w'imperuka. Yesu aramwishyura ati, jewe ndizuka n'ubuzima, uwunyemeye nawe yoba yarapfuye azoba muzima. Byongeye umuntu wese abaho ku bwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Uremera ivyo? Dushereze ijambo ry'Imana.
για να γνωρίσει εξιδίων ποιος πραγματικά ήταν ο Χριστός. Έτσι και εγώ μετά από την πρόσκληση την οποία έλαβα για τη συμμετοχή μου σε αυτή τη σύναξη, έκανα αυτή την ερώτηση στον πατέρα Αλέξανδρο. Τι είναι αυτή η σύναξη? Και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως ήρθα να δω. Προτάθηκε καταρχήν να πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ιεράς Επισκοπής, αλλά λόγω του βραχή της διοργανώσεως υπήρχε αδυναμία να αναλάβω το εγχείρημα αυτό. Reka subire kuganira kungorane nashinzwe maze kubanza gufata inzira zitandukanye kugira ngo igimwe jewe arabona kuvuga Yohane igice cya mbere gushika 47 iyo niyo Filipe yabwiye Natanaeli kugira ngo amenye neza uwo Kristu ari we y'ukuri. Rero inyuma yotumire kugira uruhara muri ya senati maiya ibisabisho twavuganye na Pasiteri Alexandre kuri iki kibazo none icyo naba tuzogira kandi inyuma ya hiyo twagiranye nagize umyezo munango byasanzwe ko rizobera icyicaro gikuru cya diyoseze orthodoxe, ariko kubera igihe gito ishyirahamwe ryamaze sinashobora gukora iyo mugambi. Ως νέος επίσκοπος και επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μπουρούντι, η οποία έχει την αναφορά της στο Ελληνοορθόδοξο Παλαιότερο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, ήθελα να έχω πρώτα γνώση εξιδίων για το σώμα το οποίο υπάρχει και διοργανώνει κατ' έθνος τη σύναξη αυτή, που έσκοπο έχει το δεσμό μεταξύ των εκκλησιών που διακονούν σε αυτή τη χώρα, που μας φιλοξενεί και μας παρέχει την ασφαλή διαμονή και την απρόσκοπτη παρουσία μας στο γεωμηρός διάλογος, μπορεί να εμφανιστεί και ως άγγελος σκοπός, μόνο και μόνο για να μας πείσει να τον ακολουθήσουμε. Kandi kugira ngo ihure ni siguro yanjye bitegerezwa kugira ukwizera gukomeye ko ibyo ijambo Imana ritubwira ariyo ijambo ukuri kandi ijambo y'ububeshi cyane ijambo ibinyoma ayo mayeri akoresha gusa Satani ishaka kugerageza kandi igwanira gusamaza mu rukundo rw'Imana. Nubwo tubizi Satani irashobora kandi kugaragara mu kumaramarika umuco kugira ngo gusa ikwemeza ko twarikurikira. Ο αγώνας όλων μας είναι πνευματικός. Αυτός ο αγώνας προϋποθέτει και κάτι που είναι το α και το ω, και αυτό είναι η πίστη. Όχι ως μία αφηρημένη έννοια πιστεύω σε κάτι που ίσως υπάρχει, ίσως δεν υπάρχει, αλλά πιστεύω, αγαπώ τον
iyo tutagira ubuzima bw'amayobera. Rero ukwizera kwacu kurahevye. Ukwizera siyo inyumvo gusa, ukwizera kwacu ubundiswe kandi kenshi bisaba ukurisha adari mu buryo urwano n'ubukazi, ariko n'uburyo bw'uko butegerezwa guhangana n'umwasi wacu umwe udende ari we Satani. Το συναίσθημα δεν οδηγεί προς τον Θεό, αλλά ικανοποιεί μόνο το είναι μας, για μια στιγμή, για κάποια πράγματα, για κάτι που θέλουμε διακαώς. Και το αδιαλείπτως προσεύχεστε και να μη ευχαριστείτε είναι να μην ξεχνάμε ποτέ. Προσέχουμε την αναφορά μας και φυσικά προϋποθέτει άλλη την πίστη η οποία συνοδεύεται από την ευχαριστία μας και γιατί τούτο γάρα θέλει να φτερούμε Χριστό και Ιησού εις ημάς. gukunda bagenzi bacu kandi
kuko nicyo kizomenyesha yuko turabigishwa bawe, kubera ko dusangiye data umwe, umwami umwe, ibatisimu imwe, hamwe no kwizera kumwe. Dufashe Mana, uturungikire umutima mweranda, kuko ari we adushoboza kandi adusunikira gukora ibyiza muri bene wacu, kandi udufashe gukomeza n'intumwa zawe washyizeho, kandi tugusaba kugira ngo ubandanye kuzirinda umurwanizi, kandi ubandanye kuzinkomezi n'umutima umwe mu bikorwa cy'ubutumwa bwiza bw'umwuzuzo, ariko butuma buhindura imitima yacu ngo tubane twese mu rukundo, mu bumwe no mu mahoro nk'ishengero rimwe ku isi yose. Tubisenze ku bwa Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Bamenya ko ubuzima bw'umuntu
dusengeye imiryango yose y'abarundi n'abarundikazi eka n'abanyamahanga baba muri iki gihugu kugira ngo umutima w'urukundo ubumwe no kubahana aribyo byaba baranga. Muri iki gihe hari ibibazo byinshi, turabasengeye kugira ngo bahumwe kugira ngo bahangane navyo, kuko satani yamarondera kuzana amaganya no kwihebura, ntego wawe yera arushizeho kubaremesha, kandi kuko umwe bazorwanya kandi bazotsinda. Turasengera imiryango yose iri ku isi yose, kuko umuryango w'ishengero rito, igihe imiryango yo ikomeye yahagaze ku ijambo ryawe, nishobora guhindura amahanga yose abigisha bawe bakabigisha kwitondera by'amabwiriza yawe, nk'uko umwana wawe Yesu Kristo yabidutegetse mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 uhereye ku karongo ka 18 kugeza ku ka 20. Hezagira imiryango y'abarundi n'abarundikazi, imiryango y'abanyamahanga, uhezagire imiryango yo ku isi yose kugira ngo yamamaze ubutumwa bwawe, batange indaro kandi batange n'indero nziza. Imiryango yose n'abariho ubahe kubakira imiryango ku ijambo ryawe. Turanse imico mibi n'imirigwa mibi iraduka ku isi, aho abagabo n'abagore, aho abagabo ku bagabo barongorana, abagore ku bagore bakarongorana. Ibyo turabyanse kandi turabihakanye kuko bitajanye n'ijambo ryawe. Ariko nk'uko byari kuva mu ntango, umugabo n'umugore abaribo bama bubakana, abaribo bagira imiryango kandi bahezageza ibibondo byumvira ababyeyi kandi bigakunda ijambo ryawe. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Amen. Is
rero sita nziza ikomoka iva hejuru kuri we data na cane cane ubahira n'urukundo rwawe kuko byose bikokera tukabisabye mu izina ry'umukama wacu Yesu Kristo. Amen.
urashagaje hano urashikije muri kano kanya mana mugushikanira hano bashikana ave ku mutima ugukunda bagaragaje ukuntu bagukunda none se mukunzi turakwinginze twakire aya mashikano kugira ngo uhorahe Imana umwavu mwiza uguhesha icyubahiro aya mashikano niyahezake yamugisha wawe kugira aza akora igikorwa cyawe maze mukama aho bakuye uhongereza umugisha nibakehanirwe ukangurira ururimi mu ndimiro zawe uhezagire ibikorwa by'intoke zawe uhezagire ubudandaza bwawe uhezagire ubuzi bakora uhezagire imiryango yawe uhezagire ubworozi bwawe bakore bikoreka imiryango yawe nawe ibikwiye kubatunga kandi bamwe bazirikana kugushikanya ntituyobe Imana ko muri twebwe hari abafise ishaka ryo kugushikanya ariko bitamushobokeye uwo nawe turamusengeye ngo kubw'ubuntu bwawe ikindi gihe nawe uzi umurongo cyagushikanya uhezagire nawe byakora twese duhurize hamwe kugushima no kugukunda dusengere n'igihugu cyacu tugisaba imigisha Mana duhurije hamwe tuva amashengero atandukanye duhurije umutima n'inama kugira ngo dusabe umugisha igihugu cyacu Mana uzi kwishingura kugiye gukwiye abarundi baze barime bindure baronke ibikwiye kubatunga no kubafasha igihugu cyacu gitera imbere Mana turaronke ibifuza gushikamo ishaka ryawe twishitse riciye mu rukundo rwawe maze mwanze uheshe icyubahiro kino gihugu turakwinginze Mwami ngo ibibazo by'ubutunzi dufise mukama ubinyishe ibisubizo urashoboye hano tunanirwa Mana ushize mu kuboko kwawe ibidashoboka birashoboka kuko byose ibidashobokeye umwana w'umuntu wewe biragushobokeye niwe twizeye kuri umugoroba niwe twamaje umugoroba Mana tugirire ubuntu ibidashoboka bishoboke uhezagire iki gihugu uhezagire abarundi uhezagire umuntu wese ari hano kubw'izina rya Kristo umwami wacu amen. Nuko nawe yafatiriwe ubutumwa bwa ruguru yihutirwa bwose
igihe twazaga rero jeya yandikiye message ambwira yuko ari yakiri ataraheza igikorwa cyari cyamujyanye, nicyo gituma ubona atashitse aha mbere y'iri jambo niwe yakwishikiriza. Ndabivuze kugira ngo mwumve yuko turi kumwe, si ukubyirengagiza, aho bari iki gisabisho barakizi, bagifise ku mutima kandi turagisangiye. None rero ku izina rya Jenoside nkuru ya Bujumbura, kugira ngo mbanze mpemuke yuko mu nama ihuza amashengero atandukanye mwashimye yuko duhurira isabisho tubera muri Eklezia Katolika, tugahitamo iyi paruwase ya Saint Michel. Twama tugenda turakuranwa, tukava mu Bakatolika tukaja mu Baanglikani tukaja mu Baprotestani. Uyu munsi ni twebwe turatera iteka ryo kubakira. Mbanze mpemuke yuko mwatumbereye uru rugo, mwatumbereye Eklezia yacu kugira ngo dushyire hamwe mu gusenga Imana. None tubashimire, tubakomera amashyi. Munkundire nshime ubwa mbere abepiskopi barenga benshi, harimo abatari babazi, bikamere ko tumenyereye uburyo bwisobanuye barerekana, abandi baza kubasaba ko baza guhaguruka mu nyuma. Banze sabe umubepiskopi wo mu ishengero Anglikane muri diyoseze ya Bujumbura, kugira ngo ahaguruke abonetse mumubone mumumenye. Musenyeri Eraste Bigirimana, iki gisabisho aragikunda cyane, yaba yatwigishije kandi tukanyurwa, nubwo ngira ngo itangura nta na rimwe ndabona yasinze. Ni ukuri musenyeri, turabashimiye kuri ako karorero keza. Dusubire tumukorana. Nteguruke umubepiskopi tutari bwabone uyu musenyeri Isaac, ni umubepiskopi w'ishengero ry'Abaorthodoxe, mbere bo muri Eklezia y'Abaorthodoxe bavyumvise y'Abagiriki, ubaga kugira n'ibindi yavuze mbese ntimwamenye n'ikigiriki. Abatari bwabumve bamuvuga n'ibijyana. None tumusabe nawe ave hasi asubire abamutse abapepere yatwigishije. Turamushimiye cyane kuko mwavyumvise ni mushasha, ni mushasha ngaha mu Burundi. Reka iwacu mubwire ikaze mu gihugu iwacu, ikaze muri ubu bumwe bw'amashengero. Turibaze kuko n'inganirano azanye. Turamushimiye kuko yaciye yemera kudutegurira inyigisho. Ijya nyigisho abapatiri n'abapasitori bamaze gusaba yuko yituma aho yanditse, kuko burya hari ibintu bikomeye. Ndifuza yuko umunsi yabona ikirundi azoza akakivuga tukamwiyumvira wenyine ata undi amuciriye. Yakoze cyane. Turashimiye abapasitori bari ngaha, abasaserdoti bashoboye gushika aha, ndabona bari Imana benshi. Nagira ngo gufata aka kanya kugira ngo ndabereke abashitsi tudatevya, reka mbere duhera ku bashitsi bavyumva. Abo mu ishengero Anglikane bari ngaha, hariho na korali yari ngaha twayikengurukiye cyane, ni korali muri paruwasi Nyakabiga mu ishengero Anglikane. Nabo nyene ni kubifasha bave hasi baturamutse kugira ngo baruhuke.
uyu mugore yavutse asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashengero ry'abaprotestani bita sineri. Musabe abo muri metodiste ini musabe abo muri eglise evangelique des amis nibo bari ngaha. umubona ahagurutse niwe abaserukira imbere y'amategeko. Yakoze cyane. Musabe abo muri eglise luterienne turabashimiye. Musabe abo mu musenyeri wabo nabo sabe abo muri eglise kibambiste sinzi ko abashitse aha eglise kibambiste bashoboye gushika. Sabe abo muri union des églises baptistes du Burundi, union des églises baptistes ntibashoboye kuza, hariho abari ko twari tuzi ko baza ariko abo numvise uyu munsi bamenye batonze bafise ikindi gikorwa babwira mugaruka bashoboye kwiyiba agasimba, ariko mumenye yuko urubanza baruzi kandi nabo nyene turi kumwe umutima turi kumwe mu gisabisho. Sinzi ko ari ishengero baribagiye mu bari batumiwe urubanza bari baruzi kugira ngo bahanuke. Buno banibagiye ariko iri shengero bavuze ngaha. Reka sabe abasaseredoti bari ngaha rero abakatolika babanze bahanuke. Abasaseredoti bashoboye kuza murakoze cyane. Reka dusabe n'abihebeye Imana bari ngaha, ni byiza ko nabo nyine tubamenya. Urabona ko kuza gusanga bambaye imyambaro idasa, ni ukuvuga ko bari mu miryango itandukanye, de congregation zitandukanye, bamwe bamwe ifatiye ingabirano umutima mweranda yabahaye imwe twita karisma. Nabo nyine abihebeye Imana muhaguruke, n'abanovisi nabo nyine benshi. Hanyuma rero nubwo n'abakristo b'abakatolika muri ngaha abantu bahaguruke tubakubwira amashyi. Nabonyemo abo muri communauté du Chemin, nibaza ko bavuga ku buryo bwisobanuye kuko nta na rimwe nabo nyine basiba igisabisho nk'iki bagifise ku mutima. Barafitanye ubucuti n'ishengero Anglikani, mbere bakaba ari abantu buguruye cyane mu kubuza amashengero, mbere no mu kwakira abantu bavuye mu mashengero atandukanye. Mu buryo bwisobanuye nabo nyine basabwe bave hasi tubakerukiye. Murakoze cyane. Navuze ko bafitanye ubucuti n'ishengero Anglikani. Jewe ibyo bambwiye yuko Ubwongereza umwigaragambyo bakorana bwa hafi n'umwepiskopi mukuru wabo. Nicyo gituma aho bari hose
mwaka wa Yubile twe tuvuga tuti umwizero utekereza. Yesu ati murembereje kuvuga birashoboka, ubumwe burashoboka, uragera mu mitima yacu, uramaze kwinjira mu mitima yacu, uramaze kwinjira muri abepiskopi, muri abasaserdoti, abapasitori n'abangaba mu bakristo. Tubandanye dusaba ngo umutima winjire mu bandi bose, umunsi w'izina tuzohurire hamwe dushobora kwambaza Imana imwe mu kwemera kumwe ko dusangiye batisi imwe nk'uko babitwigishije. Ukwizera tuba dufise birashoboka kuko atari twebwe tubibwira, Imana niyo ibibwira mu gihe twemeye iyo Mana akaba ariyo ituyobora. Yesu rero bivuga ati ku bantu hari bidashoboka ariko ku Mana bobo byose birashoboka. Umukama rero nabahezagire, umukama nabakomeze muri iyo nzira, umukama bandanye abamurikira mu buzima bwanyu, yongera abazigame. Murakoze tugire Kristo. Nyir'icyubahiro Musenyeri Eraste Bigirimana aduhereza igisabisho cy'ubusozera, ahitagiye ko umuhezagiro. Duhaguruke twese dusenge dusozere kino gisabisho cy'uno munsi, ariko imbere y'abaganga mu nkundire nk'uko bagiye kudushyikiriza ijambo ryo kukenguruka badukengurukira natwe abavuye mu yandi mashengero bazana kuri Saint Michel muri Eklezia Katolika, dukengurukire abasangwa mwatwakiriye namwe mukatwakira neza. Rero ku izina ry'andi mashengero twagira ngo dukengurukire Eklezia Katolika, dukengurukire umwepiskopi mukuru wa duteze kugira ngo Bujumbura rero yatwemereye kugira ngo tube hano uyu munsi kandi tugeze kino gisabisho kuko twaba tukigira buri mwaka. Rero turakengurutse n'ikaze mwaduhaye, byongeye kutwereka bwa rukundo, byongeye kutwereka bwa bumwe. Kira noneho turya dusangiye bavuga nti umukama umwe ntagabanije kandi aradukwiye. Rero kandi dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Rero turavye igihe aho isi igeze na byinshi bibangamiye iyi si, abakristo uyu munsi turahamagarirwa kugira ubumwe, kurushiriza uko twafitiye, uko twahora, tukagira ubumwe kugira ngo dushobore guhangana n'ibiduhanze kandi ibidutandukanya. Nibaza yuko ari byo bike kurusha ibiduhuza. Rero turashimiye cyane kuba dushyikirije ijambo ry'Imana n'igice cy'uno munsi, kandi tumuha ikaze mu gihugu cyacu muri Eglise Orthodoxe. Nagira ngo kandi ko tukiri mu kwezi kwa mbere, mwese tubifurize umwaka mwiza. Utubere umwaka w'amahoro, utubere umwaka w'amatanubuki, utubere umwaka wo gutera imbere, utubere umwaka wo kubana neza, umwaka wo kumenya Imana cyane. Rero aho mutagira mwabwira muti abakunzi bacu muri Yesu cyangwa muri Yesu Kristo barabatasha. Yesu ati barabatasha kandi barabakunda. Ati kandi baduhamagariye kugira ubumwe. Havuzwe ubumwe, havuzwe
twongeye kuza imbere yawe tugukengurukira ko duhaye aka kanya keza guhura kugira ngo dusubire kuzirikana no kwiyumvira kuri iri jambo ry'ubumwe bw'abari na Kristo. Wakoze kuri inyigisho duhaye, wakoze ku bihe byiza duhaye, kandi tukaboneraho akaryo keza ko gushyikiriza ibyiyumviro byacu n'ibyifuzo n'igisabisho cyacu. None natubwira neza, bandanya kutubwira ubumwe, bandanya dukomeze urukundo, uduha amahoro, uduha imigisha, ushoboze abakristo bose aho bari mu masengero atandukanye kwerekana urukundo n'ubumwe, kugira ngo izina ryawe bandanye guhabwa icyubahiro mu gihugu cyacu no ku isi yose. Tugushimiye ibyo wadushikanyeko, none tugiye kuva hano, turagusabye amahoro n'imihezagiro y'iwawe. Uhezagire ishengero ryawe, ubandanye kutugira ubumwe kandi tugire neza. Uhezagire twese, ubandanye kugira neza tugiye gutaha, ubanire umuntu wese, kandi iri jambo twashikiriye, iki cyifuzo cyawe cyo kutugira ubumwe gishyire mu mitima ya benshi, kandi bakitabire, tugukunde, tugukore, kandi ubandanye guhabwa icyubahiro. Uri Imana idukunda, dufiteze ko byinshi byatubwira neza ibyo dukoreye, turabigusabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mweranda. Amen. Amahoro y'Imana arengere n'umuntu wese, nateramire ibyiyumviro byanyu, ateramire imitima yanyu, kugira ngo mwari mumenya kandi mukunda Imana, kuko ni Yesu Kristo umwana w'Imana kandi umwizerwa w'Imana, Data wa twese n'Umwana na Mutima Mweranda, nubane namwe, nugumane namwe iminsi yose. Amen. Mugende mu mahoro y'Imana. Kohari Saint Michel iherekeze uru rugendo rwo gusohoka n'indirimbo y'ubutumwa, irahimbaye kwibonera abagiye kwigisha ijambo ry'Imana. turagukengurukiye Mukama ko waturunguye ukaturungira ubumwe muri iki gisabisho tugiye kugushyikiriza. Turemera neza ko watumviye kuko uri Imana yumva. Turemera neza yuko uri kumwe natwe, kuko turiko turondera tugenda ijambo n'umwana wawe Yesu Kristo, ko ari ijambo y'ukuri. Turagusabye Mukama, ubandanye kuduherekeza, kudukomeza muri ubu rugendo. Turagukengurukiye kuri abo bose bigoye, abo bose bafite icyo baterereye, kugira ngo iki gisabisho kigende neza, ubahezagire, ubazigame mu rukundo rwawe. Turagukengurukiye kuri aba bafite ngaha, tukwereka n'abataje n'aho tutari kumwe Mukama, turemera yuko twari kumwe mu kwemera, twari kumwe mu gisabisho, ubandanye twemera ubumwe. None turagukengurukiye ko twimaraza. Nihimbaza Imana Data na Mwana na Yesu nk'uko byari na mbere hose n'imyaka yose. Amen. Umukama ushobora byose natugenzagire kandi atuvugane, niwe Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Nidusebeze Umukama, dushimire Imana.